Rero abana b'Imana mube maso aba bandi barahari bishakira inyungu zo kutamenya kwacu urumva ariko ubaye mu ijambo n'ukuri Imana irari guhishurira ukajyumva ukaritahura kandi mwemwera nico Yesu ubwiwe yaravuze atumviriza je ndagiye ariko ni muhumure umufasha araje umwigisha araje umureza araje umurongozi araje atuyo azobasigurira ibyo nabigishije byose ati kuko je umwanya naho no bandanya ngubana namwe ntaco byo bamarira ati kandi mugume hamwe mubanze muze urugo bushobozi rero bana b'Imana ndondera kuzura mpemu yera kominiya namwe muyera ni wari mu gikogo ni wari kumwe natwe ni wazoguhishurira ni wazokumara ubwoba mwibuke ko n'intumwa ntuzi ko zagize ubwoba Yesu bamutwaye na Petero yahora ahagarara akigira gakomeye yavuga ati wateka da tije uyu muntu ntawenze nimusana kubimbarira ati wihenze ati none gashaka kuvuga nkawe nkabo bajya abantu ati n'ingendo nico kimwe ati reka kindi kintu yavuze gikomeye n'uyu munsi kihari yavuze ngo abavugishwa b'ibinyoma bazogwira ukiraho nyene ntaguciriyemo uno munsi turabona ko hari amashengero menshi kandi atandukanye n'abakozi b'Imana benshi n'abavugishwa benshi batandukanye kandi muri abo bakozi b'Imana hariho abo usanga bavuga ati akubwira ati kugira ndagusengere uranzanira inkoko no usengere urampa amahera bega ubwo ntivyoba ari ivyo kuvuga uti kumbure nanje ko yansengeye reka ndamushimire urazi gajiji reka ndakubwira ikintu kimwe Shalom bakunzi ba holycanaantv turabaramukije turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mumwe wese aherereye turazi ko mudukurikirana muri benshi murahatandukanye reka rero tubabwire ngo mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mumwe wese aherereye twizere ko muri amahoro kandi mwatanguye umwaka mushasha neza tunabifurize umwaka mushasha murazi kwa umwaka mushasha ari ugishika turacari mu ntango turi tarike 6 ariko rero twizere yuko vyagenze neza jewe kuganje vyagenze neza ndashima Imana cyane nuko reka rero tubifurize umunsi mwiza n'ibikorwa vyiza kubatanguye ubuzi tubemerere je ndabijeje yuko umwaka wa 2026 uzoba mwiza cyane mu bikorwa ntuwicare ngo uvuge ngo umwaka ngo wizere ibitangaza ni mpaka ubanze gukora nuko natinze reka nakira umukunzi wacu umuvyeyi wacu mama Haule ndamukumbuye umwaka mushasha nakamwizaje ego nukuri wawuriye neza ego nukuri yagenze ubona ko ntagase acha uratagase freshere ni yose yagenze neza twararyohewe twarashimye Imana kubw'ivyo yakoze muri 2025 nico gikuru hama turayereka n'ivyo tugiye gukora muri 2026 gukora ariko nyene rumva ntitwizere ibitangaza tugiye gukora nuko nibaze yuko nawe vyagenze neza n'ukuri je vyagenze neza twayiririye mu muryango ego umuryango wari uhari twaranezerewe twarashimye Imana harimo amajambo bavuga vraiment harimo ama emotion nukuri Imana yabanye natwe kandi yatugiriye neza kandi ndayishimira n'ubu nukuri kubganye n'ubu ndacayishimye kabe na Thierry nukuri gikorwa cyarakoretse kubera mwebwe kuko jewe jenyene ntacyo noshobora umwe yifasha gusaba ariko natwe nyene turagushimira Imana wumve yuko nyene Imana yaraduhuje kandi nibaza ko tuzogera kubikomeye cyane ego ndavyizeye kuko hari ico Imana nyene yateretse muri twebwe nuko rero karibu kandi kuri holycanaantv abakunzi bacu nari namye ndabasaba narabasabye ndababwira nti nukuri mugire subscribe kandi mwongere muturabire ibiganiro ntitutambe twirorera kandi wafashijwe ahe mugenzi we canke ushire kuri stati kugira ngo mugenzi wawe nawe afashwe
nizere yuko muzobikora neza. Ego, merci. Mama Haori, urashobora kudusengera kugira ngo dutangure ikiganiro? Ego. Mana datarugira vyose uri mwijuru. Umunsi mwiza nk'uyu waturemeye kugira ngo tunezerererwemwo, natwe nk'abana bawe tuzanye amashimwe mu mitima yacu Mana. Umutahe mukuru wawe uduhaye ko waduhaye ubuzima, kudafise ubuzima ntaco wokora, ariko ko watwemereye tukabyuka duhema umwuka w'abazima, turabigushimiye Mana, kandi turiteguye no kugukorera uko dushobojwe namwe muyera, kandi dusubira no kumusaba ngo ikiganiro tugiye gukora uzubane natwe, tugikore ku bw'icubahiro c'Imana, uturongore mu byo tuvuga vyose, kurazi neza cy'abana b'Imana bakeneye. Ni watwenspira ndazi neza ko biza kugenda neza, abana b'Imana barafashwa, turabikwingingira udushoboze, twenyene nukuri ntaco twoshobora, nta nico dufite twoha abantu, ariko hamwe nawe dushobozwa byinshi. Urakoze, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nze kuvyumvise. Amen. Ego, reka rero ndaguhe ikaze mu kiganiro tugiye kugirana kivuga ngo mbega hajya turacafise ikimazi kituvugira imbere y'Imana. Haracariho sacrifice umuntu ashobora gutanga, umuntu akavuga ati ndatanze ikimazi kugira ngo Imana inkorere iki. Mu kiganiro tugiye gukorana na Mama Haure, turamuhaye ikaze. Ego, urakoze cyane. Ndababwire ingorane ihari uyu munsi mu ishengero mu bana b'Imana. Abana b'Imana turavara ibintu byose baduhaye. Ari umuntu afise inyungu runaka tukakurikira ibyo ariko aravuga. Ariko nagira mbwira umuntu wese ariko aranyumva, muri uyu mwaka wa 2026 Mukristo wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, va mu ntege, senga Imana ube mu bunebwe. Umva ibanga ryose, ihishurirwa ryose, ubuhanuzi bwose, butunzi bwose buri muri iri jambo, biri muri iri jambo. Ukaba wewe utubakiye kuri iri jambo, nta kimazi na kimwe wotanga ngo kikuvugira imbere y'Imana, nta na kimwe, kuko ikimazi kimwe cyatanzwe ni Kristo umwana w'Imana nzima. Reka ndabasomere amajambo abiri. Dusome mu Baheburayo, turasoma igice c'10, duhere ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'7, ngo kuko bidashoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'impene akuraho ibyaha, ngo nico catumye hamwe yaza mw'isi avuga ati, uyu ni Kristo hamwe yaza mw'isi avuga ati, ibimazi n'amashikano ntiyabigomvye, ariko wanteguriye umubiri. Ibimazi bituriwe bitagabanije n'ibimazi by'ivyaha ntivyaguhimbaye. Mpera ko ndavuga nti ndaje mu muzingo w'igitabo, niko vyanditswe kuri jewe, nzanywe no gukora ibyo ugomba Mana. Dusubire dusome irindi jambo riri mu Baheburayo nyene, ni igice c'13, dusome umurongo w'15 n'uw'16. Haravuga ngo nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka, tubiheshwa n'uwo, nico camwa c'iminwa ishima izina ryayo. Umvise ngo ndagisubiremo, ngo nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka duheshwa n'uwo, nico camwa c'iminwa ishima izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Amen. Urumva, mwumvise ko mu isezerano rya kera haratangwa ibimazi bitandukanye. Aha Yesu ubwo baravuze ngo ibyo bimazi ngo ntibyahimbaye Imana,
ariko ikimazi kimwe cyahimbaye Imana kuko urumva ibyo bimazi byatangwa, urumva umuherezi mukuru niwe yaseruka imbere y'Imana rimwe mu mwaka, ibyaha by'abantu bigatwikirwa, bigatwikirwa, Imana ikabaharira, mugabo kundi mwaka agasubira, kandi n'uwo muherezi yitangira ikimazi nawe, kuko ngo iyo yagenda kugitanga atejejwe yagwa imbere, yagwa indani mw'ihema ry'ibonaniro ahera yagwayo, banamushyira ku mugozi kugira ngo niyapfirayo bakwege ko ntibashobora kwinjirayo. Urumva rero ibyo bimazi byose Imana ngo ntibyayihimbaye, ikiratanga ikimazi, ikiratanga ikimazi kimwe ari umwana wayo Kristo amena amaraso yiwe kugira ngo uwizeye ayo maraso wese agirirwe ubuntu n'Imana, akizwe kandi n'ubuntu abugirirwe, so gukizwa gusa kuko n'ubuntu burimwo. Urumva rero Kristo aravuga ngo niho twasomye ngaha ku gice c'icumi ngo ivyo bimaze ntivyahimbaye Imana, ngo nico gituma yaciye aza yambara umubiri kugira ngo amene amaraso, ayo maraso abone kuturokora, kuko ayo maraso yarahimbaye Imana. Imana iravuga ngo umwana wanje aranesheje, sivyo? Rero ngaha ijambo ry'Imana riratubwiye ku murongo w'15 ikimazi Imana ishima n'umutima ukenguruka. Wumvise ni kimazi c'iminwa yacu, n'ibikorwa by'ubuntu, sivyo? Didi nta kintu na kimwe wokora wewe nanje ngo cyimpressione Imana kiretse umutima utanga, umutima witeguye gukora igikorwa, kuko ngaha haravuze ngo dushime Imana siko hama n'iminwa yacu ishime, sivyo? Kandi ngo kugira neza, umuntu agira neza ntibamutegeka. Uyu munsi nakubwira ngo mpiki bashaka kukimpa mugabo utabiteguye, umugabo nk'ubu we Gajiji ukavuga ngo je uyu munsi ndagomba kugirira neza mama Raoul, ndagomba kugirira neza mama, ukabitegura ukazana kado mama Raoul n'ukuri narongowe kuguhezagira. Yo iki gikorwa buno nyene data aracandika, kandi iki gikorwa nawe ukoze, nawe yineza ukoze muhurira haje imbere, natari je no kugirira neza Imana irategura ubundi umuntu wo kukugirira neza. Okay, dusobanurire rero iri jambo rivuga ngo ico biba nico wimbura. Bega urumva iyo uri kurabiba nta muntu agutegeka kubiba, nk'ubu we nagutegeka ngo hezagira naka, urumva ni itegeko nguhaye, muga nta rukundo ruri, bisigura ko umuntu yimbura bivanye n'umutima yabibanye. Kandi si mpaka guce uraziga DJ gituma ngomba kuvuga kuri iri jambo. Urumva abantu kenshi barabadesi kandi bakadeseva n'Imana. Urumva umuntu akakubarira ngo tanga ikimazi siko kugira ngo Imana iguhezagire, tanga ikimazi c'umwaka kugira ngo bikorwa uzokora bize bibere neza. Ico kimazi worongo tanga uhimana ngo tanga ikimazi cyo kurinda umuryango wawe. Wewe hari ico woronka cyo kurinda umuryango wawe? Ntaco. Nta na kimwe kihari. Mugabo wewe mu mutima wawe ukavuga uti Imana, ugategura ishikana, ukavuga uti Imana iri shikanwa ndarizanye, dukugushimira kubera ibi nibi uriko urabyumva, ukagenda ugashikana iryo shikana, uriko urabyumva ukagenda ukarishikana, cyangwa ukavuga uti dengera Mana ngira nkora iki gikorwa, urumva ndakoze iki gikorwa kubw'urukundo ndagukunda kandi nzi neza ibyo uwankoreye, cyangwa Mana ndabitanze kubera nifuza ko ungirira gutya na gutya. Wewe ko wumva ngo Imana bigukorera kubera wakoze ico, kubera watanze ico kintu,
uri kurumva udase. None nakahe kamaro ko gutanga ikigira 10 canke umushuzo canke ishikanwa? Wewe ga Gigi, wewe mu mutima wawe urashaka kuvuga uti Imana jewe nzohora ntanga. Nzohora ntanga iki kuko ibi mfise Mana ni wowe wabimpaye kugira ndagushimire nawe ndatanga ibi kugira ndokonese ko umugisha wose ndonka ndawuronka kubera wewe. Sivyo? Cyangwa ukavuga uti Mana ndafasha imfuvyi ndafasha abapfakazi kuko ni kujambo ry'Imana rivuga ko dukwiye gufasha abadashoboye. Ukabikora bivuye ibwina mu mutima wawe. Ivyo Imana iravyandika. Mugabe igikorwa cyose bazogutegeka gukora. Ngo tanga iki kugira we kandi warumva muri mind yawe washizemo ko ico kintu gitanze kugira ngo nawe uzuronke. Ni donado ntiwabitanze kubera urukundo. Ntiwabitanze kubera urukundo ariko ubitanze kubera utegereje icuronka ntacu uzoronka. Okay. Mu yandi majambo uti gutanga nimba ari shikanwa nimba ari kigira 10 nimba ari umushuzo ivya mbere vyiza ukabitanga atari uko uvuga ngo ndatanze kugira ndonke ahubwo tanga kugira ngo ushime uvuga uti Imana ndatanze iki kubera ko wangireye ibuntu nanje nkaronka. Yes. Apana kuvuga ngo reka ntange ngo iki kugira ngo umuryango wanje urindwe reka ntange iki kugira ngo urudandazwa rwanje rurindwe. None badatanga ntibarindwa. Yego. Kurinda abantu ni devoir y'Imana. Guhezagira abantu ni devoir y'Imana. Ariko wowe ikigusaba igusaba ngo ugendere mu ijambo ryo gendere mu rukundo rwa ugendere mu mategeko yayo. Imana yo emba kubona ijambo ry'Imana riravuga ngo turondere ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Bakayise irabiduha. Sivyo? Ibisigaye irabiduha. Irabiduha ko none Imana ikadakubaze Gigi. Uyu munsi wewe umwana wawe arinda kugusaba ngo nkeneye impuzu. Oya. Uravyibwirije urabimenye. Umwana akeneye impuzu, umwana akeneye kugira. Umwana yavuga ngo mama ngo ndakeneye gufungura. Uridemerda kuburyo abana bajya. Ufata amadeni urarutajyamye umwana baziti je nzoja kwishure jewe ndafungura mama arabimenye. Wowe uzi gukorera neza abana bawe Imana datarubwira byose woyikorera mu bwizigirwa ikananirwa kukugirira neza. Ngo mbega mwebwe ngo ko muri babi ngo mukaba muzi gutanga ingabire nziza ngo mbega so wo mwijuru we ntazorushiriza kugira ne kubagirira neza. Donc rero abantu kwera kudasoma ijambo ry'Imana benshi bari mu buzimire. Naraye ntangaye namye ndabiganira n'abantu ejo. Hariho umutipe umwe wo muri Ghana yitwa Ebunowa. Yivugiye ngo urumva n'umu influencer. Hanyuma Jacob abazubwato ntisubwiwe bujya bwato siwe yabukoze ikabasha yo bukora gute yo bukura nubwo abandi yagiye kwifotorezako aragaposta abona abantu batanguye kuba interesse baraza benshi hanyuma rero nawe arayacyara avuga ati bya bintu birakora ngo acagende yiyambika amagunira none avuga ko ari Nowa w'uyu munsi ariko arabaza ubwato abantu bazohungiramwo ngo 25 umuheru uzoza abona bya bintu birakora aravuga ati noneho rero ubu bwato ntabwo noshobora jenyene ifoko mumfasha ko nkeneye kugira ubwato buzojamwe miliyoni n'imiliyoni z'abantu ifaranga ritangura gukoroka. Yesu Imana yavuze ngo sinzosubira kwicisha abantu mwuzura. Siko yavuze. Ibizobimenya utasobira mu Imana. Imana Yesu umuhero w'isi ariko arabwira abigishwa biwe yavuze ngo iki? Yavuze ati uyo munsi ni ibanga ry'Imana najewe ntawonzi. N'abamarayika ntawo bazi. Umuntu aje uwo munsi ni Imana yonyene ni data wenyene. Atariko jewe kuza kwanje ndoza nk'igisuma. Ubuzima normal abantu bariko barakora barongora amaproje ati hamanze ati mugabo ngira ndabibiri banga ndabaha ibimenyetso bizobereka ukugaruka kwanje aravyenimera. Ariko bw'abantu b'Imana intambara ntiyazivuze n'impuha z'intambara nihe hatari intambara nihe hatari ubwoba ubukene n'inzara ntiyabivuze ubu abantu bose ntibaganye bariko baravuga ati ikindi muzora ati nimwabona ubwenge ubwenge bugwiriye urazi ubwenge buri uyu munsi
aho umuntu akora irobo ivuga ikora irusha ubwenge n'abantu nukuri ati aho muzo kubona inzaduka ziba haba ibintu mbega bavyita gute ntuze naturere imiriro imyuzure ariko aho mwumva nka vire yose patwa n'umuriro igashiga herengitira bakabura n'ikintu coza imyo muriro bafise ubwenge bafise indege bafise des produits zikomeze kuzimya bikabananira ibyo nabyo mubona aho mubumva ngo vire yose yafuditse abantu bose baherengete Imana Yesu ntiyabivuze rero bana b'Imana 2026 kanguka kundi ijambo ry'Imana soma ijambo ry'Imana kugira ngo mumenye ukuri kandi kindi kintu yavuze gikomeye n'uyu munsi kihari yavuze ngo abavugishwa b'ibinyoma bazogwira ukiraho nyene ntaguciriyemo uno munsi turabona ko hari amashengero menshi kandi atandukanye n'abakozi b'Imana benshi n'abavugishwa benshi batandukanye kandi muri abo bakozi b'Imana hariho abo usanga bavuga ati akubwira ati kugira ndagusengere uranzanira inkoko kugira ngo usengere urampa amahera bega ubwo ntivyoba ari ivyo kuvuga uti kumbure nanje ko yansengeye reka ndamushimire urazi gajiji reka ndakubwira ikintu kimwe we umukozi w'Imana akaza akagusengera umwami w'Imana akakurongora kumuhezagira kuko n'ijambo rirabivuga atarinze kukubwira ati kugira ndagusengere mpa amahera aho akakubwira ico umuntu wese ariko aranyumva umuntu akakubwira ngo kugira ndagusengere banza ukora iki hagarika n'umubandi si umukozi w'Imana hari igihengira umuntu ashobora kuba ari mu bukene ariko kandi akaba afise n'ingabire akavuga ati rero nanje kugira ngo fungure Imana yarampaye ingabire kandi niyizongaburira akaca yitwaza rero iyo ngabire Imana yamuhaye ntibikunda sibyo sibyo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabahereye ubuntu namwe nimutangira ubuntu ariko mbwira n'abakristo umukozi w'Imana akagusengera yahagurutse nico kuko hari aba full time muri iyo ministeri n'ivyakora kandi yigoye yafashe bisi yaje wawe yagufashije hari akantu wirengeje n'ukuri muhezagire nimutuma abantu kubona rimwe na rimwe hari naho natwebwe abakristo dutuma abantu ba developing ingeso zo kubesha no kumanipira kubera nk'uko bivuze baba bakenye kandi birumvikana ukaba ufise ikintu umuhezagire mugirire neza nawe yakugiriye neza nawe yakoze mugabo mbwire abo bavugishwa nukuri ni muhagarike kumanipira abantu kandi aravuma umuntu abeshera mpwemu yera na Yesu yaravuze ngo watuma urogotana kuri jewe mugabo umuntu arogota kuri mpwemu yera aravumwe ngo ncadutahari ntigiharigwa kuvuga ngo mpwemu yera ngo yavuze ngo Imana ivuze ngo itavuze Imana itababarira cyane nukuri Imana ibabarira abantu bayo muntu besha Imana itavuze uri munsi y'umuvumo uri munsi y'umuvumo kubeshera Imana ngo yavuze itavuze bega tukiri ngaho nyene ni gute umuntu yomenya yuko umuvugishwa ari ukuri koko mu gihe akubwiye nk'ibintu kanaka akakubwira ati wewe Imana yakunyeretse Imana yavuze ukunuku ni gute umuntu ashobora kubona yuko uyu muvugishwa n'Imana yamutumye canke niwe yivugisha uraze gajiji biragoye ariko buvugishwa ubwemera bushitse jewe genda guha karorero umuntu ampanurira ibintu bibi ndabivumira ho nyene uwokereye abaguhanurira vyiza gusa oya niyo yovuga bibi mugabo arinda gutora akavuga solution dusengera iki Imana inyeretse imijuri yibi ndavyanka muga nkabisengera nkabibriza kuko ni Imana ihishuye ikintu kibi ibigomba ngo gisengerwe sivyo ibyiza ndavyakira nayo batari byo kuko n'umusaza guhanuriye akakwatura ku jambo ryakira ugize ndiyashaka kugukorera ega byose biva ngene wizereye wewe biva kuri wewe ngene wizeye nayo kubwira ibintu bitari nabyo muga akakubwira ibyiza byakire mu bisengere n'ukuri Imana izobigushitsa rero abantu by'ukuri bamanipira abandi
nukuri murafise ingorane imbere y'Imana inufo pa manipira abantu nta kintu wotanga ngo Imana ngo Imana ngo tuyihibi kugira ngo ntabibaho ivyo sivyo oya kimazi twaragihawe ni Kristo umwagaze w'Imana nzima ariko ikimazi gihimbara Imana ni ikintu cyose wewe watanze usunikwa na mpemu yera utangana urukundo kuko ngo ikintu cyose kidatanganya urukundo kizosha icyandikwa nase ku ijambo ry'Imana rivuga rero abana b'Imana ni musoma ijambo ry'Imana nk'ubu wiyumvire nariko ndavuga kuri ujya muhungu Ebno imiliyoni n'imiliyoni z'abantu ziriruka ngo umuheruraje ego pram benshi cyane miliyoni bamwe baragurisha ibyabo abandi bafata amabiye davia urumva baba mu bihugu bitandukanye ariko gushika isaha ari mu minwe y'igipolisi giheza kigira iki kica kikugarukanira amahera yawe watara kirayagaruka abahombye bangana gute rero ibi byose ni ingaruka yo kudasenga no kutizera ic'Imana yavuze kudasoma ijambo ngo tumenye ic'ijambo Yesu yavuze ati nta kintu na kimwe kizoba ngo kibereke ngo ndaje umwuzure w'Imana yavuze ngo ntizosubira oya ntizosubira yego donc rero abana b'Imana mube maso aba bandi barahari bishakira inyungu zo kutamenya kwacu urumva ariko ubaye mu ijambo nukuri Imana irari guhishurira ukaryumva ukaritahura kandi mpemwera nico Yesu ubwiwe yaravuze atumviriza je ndagiye ariko ni muhumure umufasha araje umwigisha araje umureza araje umurongoza araje atuyo azobasigurira ibyo nabigishije byose ati kuko je umwanya naho no bandanya ngumana namwe ntaco byo bamarira ati kandi mugume hamwe mubanze muze urugo bushobozi rero bana b'Imana ndondera kuzura mpemu yera kominiya na mpemu yera ni wari mu gikogo ni wari kumwe natwe ni wazoguhishurira ni wazokumara ubwoba mwibuke ko n'intumwa ntuzi ko zagize ubwoba Yesu bamutwaye na Petero yahora ahagarara akigira gakomeye yavuga ati wateka da tije uyu muntu ntawenze nimusana kubimbarira ati wihenze ati none gashaka kuvuga nkawe nkabo bajya abantu ati n'ingendo nico kimwe ati reka ati wihenze waravye nabi twese arababwira ati umva gume hamwe murindire mpemu yera bandaze ati ubwo bushobozi ni bwabazako muzoba abagabo nyabagabo bugushingira intaye izina ryanje muzobemeza urumva rero sa mpemu yera kubeshwa biroroshe kuba manipire biroroshe Imana idufashe kandi tugirire neza nuko bakunzi ba holycanaantv TV muko muradukurikirana murumvise cyane mama Haure nariko arabacira imanza ntariko aracira imanza abakozi b'Imana ntariko aracira imanza abavugishwa b'Imana ariko arahanura na cyane kumbure hari n'igihe umuntu ashobora kuba abikora atazi ivyo ariko arakora yibaza ngo kumbure niko kuri ariko urumva ikwijambo ribivuga nukuvuga ngo ikimazi cabaye Kristo ni rimwe rizima nta kintu na kimwe ufise wokora canke wotanga kugira ngo ushobore kwicungura twaracunguwe n'amaraso ya Yesu byararangiye ngo ikimazi cose utanga canke ishimwe canke kigira 10 canke umushuzo uwutanga uvuga ngo ndiko ndashima ati Mana ko wampaye ibi ndashimye nukuvuga ngo ivyo utanga byose ubitange mu gushima ntubitange mu kuvuga ngo ngo nikigira ni donandon nukuvuga ngo ndiko ndatanga sacrifice sacrifice yarabaye ni Yesu gusa ngo wizeye maraso gusa ni washora gukira agakira kubera ubuntu ntaco twakoze na kimwe kugira ngo Kristo ashobora kuza kuducungura n'ubuntu gusa bwatumye Kristo yoza kuducungura nico mama Haure yari ko aravuga ntimuhave mumwumva nabi ngo mumwumve kutariko nta muntu numwe ariko aracira imanza ariko ahubwo ariko aravuga yuko ikimazi cabaye Kristo gusa ibisigaye byose nugushima nuguha Imana icubahiro uvuga ngo Mana warakoze nuko mama Haure sinzi ko hari kindi kintu ufise urenzako kugira ngo duse n'abasozera ikiganiro oya nta nivyo norenza ko birebire
kimwe gusa novuga nukuri abana b'Imana tube maso. Yesu nta kintu na kimwe atatubwiye. Yaravuze ati mu gihe c'iherezo abantu benshi bazokwigira abakozi b'Imana biyambike urusato rw'intama mugabo aramabingira. Rero ayo mabingira aragoye gutora udafise ihishurirwa mu ijambo. Aragoye kuko nasanze bazi n'ijambo baragiga bakagyimbika kandi bariko baravuga kumva mugabo bakaca bashiramwo agatrick gatuma ugira n'ubwoba uti wa muntu yavuga bya bindi byose azi kuvuga ya majambo yose ibintu kumbe nivyo. Ariko nagira ndakubwire ngo ukuri kose kuri mu ijambo nimukunde gusoma ijambo ry'Imana nico cirore twirabiramwo kigatuma duhishurirwa ic'Imana iriko iratubwira. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira. Nuko reka ndagushimire mama Haure kuko akanya keza ufashe kugira ngo ushobore kugira ante kwigisha abariko baradukwirikirana. Nongere shimire abakunzi ba Holycanaantv TV aho muherereye hose. Ndabibutse yuko tubakunda kandi nukuri ntako tudakora kugira ngo mushobore kugubwa neza mu bikorwa byanyu ndetse no mu mpemu zanyu. Nuko reka rero duse n'abarangiza ikiganiro dusenge dushima hama turangiza ikiganiro. Turasenga. Turagushima Mana kubw'urukundo n'imbabazi utugira kuko bukeye ko bwije. Turagushima kubw'igikorwa wateretse muri twebwe ukanakidushoboza kugikora mwami. Turasengeye kino kiganiro ngo abazokibona n'abazocumva kize kigire ikimazi kuri bo. Dusengeye n'abakozi bawe mwami washizeho witoranirije ubongereza amavuta ubahe gukora mukuri no mu mpemu mwami. Turasengeye abakristo bose iyo bava bakagera ubaho ubwenge no gukunda ijambo ibisigaye mwami ngo byose twabiherewe inyongera. Turakushima kuri Imana igira neza ubu bihe bitazoshira. Amen. 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 Amen.